Ego bon dico novuga ama TV online ariko arakora kandi ariko akora ibintu bishimishije uretse ko n'abavyonzi barimwo bazanye ne ugasanga bariko batukisha abanyamuziki muri rusangi ugasanga banashaka babakoresha ama emission atari meza abantu bakuze badashaka kumviriza wanashaka n'abajene badashaka kumviriza kuko usanga harimo ibitera soni bimwe ariko kudo chapeau kuma TV mwamwe n'ama media bazi ico bakora surtout bafise experience mu bintu baba ariko barakora no kubashimira bakomereze ngaho wanashaka tutibagiye aba DJ twamatwe turabivuga bakomeze kuvuza umuziki w'abarundi kuko natwe abarundi turashoboye kuko bijya vy'abanyamahanga baza gukundisha abanyamahanga ngaha nibaza yuko ari iwabo batatuvuza nibaza ko bogerageza bakavuza indundi ku bice vyinshi mu nabo hanze bakabavuza kameme bike kugira ngo umuziki wacu Burundi utere imbere. Of course, my name is Army Pro the MC, the Electricity. Ini Army Pro Show 257. Nkuko muriko murayibona imbere za kamera za Army Pro Show ndi kumwe n'umwanditsi w'indirimbo Pole Pole n'umwanditsi w'indirimbo umwamikazi n'izindi nyinshi yitwa Arno canke Arnovich asanzwe yamuka mu ntara ya Rumonge numwe mu baririmbyi bariko bagerageza kumenyekanisha neza intara ya Rumonge biciye mu muziki. Niwe turi kumwe uno munsi ari muri label ya Master Music ari kumwe n'aba Masterland ba Chino ba Momo Melody Jadix n'abandi benshi. Arno karibu sana. Merci beaucoup ami. Meze neza. Meze bien sana. Uraberewe cyane. Merci. Muri no miss wavyibushe cyane uri kuragiki muri kino gihe. Bon novuga ko ari umutima mwiza tu nta birebire ariko gusa nyene ndashimira Imana ku buzima uko buraza. Ariko urabona yuko Arnovich muri kino gihe birebandanya vyiyongera hamaze kwiyongera ko binga. Ndamaze kwiyongera kw'ibiro sinobivuga ariko gusa tu biramaze kwiyongera ko gatoya. Ubuzima ni bwiza. Turashimira Imana. Ndashaka to udusubiza inyuma Arnovich ku ndirimbo Mwamikazi kuko niyo ndirimbo yawe ya mbere yatangiye gukundwa na Arnovich gushika kuri Nzohinduka batandukaniye habo ba Arnovich babiri. Bon nta tandukaniro rinini cyane uretse yuko gusa hariho ubusumbasumbane uravye Arnovich yo ku ndirimbo Mwamikazi niho nari nkitangura hari mu ntango sinari bwamenye aho ncisha ibintu abantu barumva igikorwa ko ari ciza bakandondera wanashaka ari n'abandondera ntabazi niyo nja kubaronderera surtout nk'ama media aba journaliste canke abandi bose bashobora kugira ico bafashije umuntu mu bintu by'umuziki ariko uyu munsi ndamenya yuko indirimbo ndayikorera hanaka hanyuma mejeje kuyikora nkamenya ama etape akurikira nkamenya abo ndayihereza nkamenya uko bigenda niryo tandukaniro hanini novuga rihari ikindi naco nuko uyu munsi namaze kubona udutru tumwe dushobora kumfasha mu bintu bimwe nko kuronka uburyo Yesu ni Arnovich ariko aratubwira Arnovich ku ndirimbo Mwamikazi gushika uno munsi ku ndirimbo amaze gukora ndashaka kumbwire ivyiza umaze gukura muri uno muziki hari abaririmbyi benshi batangura nyuma y'indirimbo zitatu canke nyuma y'imyaka 2 canke 3 ugasanga barahagaritse umuziki bivanye nuko bahura n'ibintu vyinshi bigenda birabaca intege ariko ni Arnovich kuva gitangura umuziki atigeze ahagarika ahubwo izina ryo ryabandanyije riduga umuntu akaca yibaza nakahe kabanga Arnovich yakoresheje n'ivyahe bintu yagiye arakura muri uno muziki yovuga yuko ari nyamukuru bishobora gutuma ashobora kubandanya akora umuziki. Bon kintu ca mbere nuko ni discipline iyo ufise indero mu kintu cyose uri kurakora nta mpamvu nimwe yotuma utabandanya ikindi naco nugutahura ivyo uri kurakora ivyo ari ivyo n'ukuntu kuye kubikora kuko abantu benshi abantu bapfira no kwinjira mu kintu adafise target kurashobora kwinjira nk'akarorero je natanguje indirimbo yitwa Mwamikazi iriya ndirimbo yarakunzwe n'abantu benshi mugabo dusuppose ko ari mu umuntu umwe yayanse dufate nko mu ba journaliste akayipinga canka akayiponda nukavuga ko niyo ndirimbo atokigera ivuga sinofa ndayivugije no kuvuga muri ico gihe yari nk'umu journaliste ubona ko ari we waruhanze amaso akavuga ibintu nk'ivyo abantu benshi baca bacika umutima akaca yumva kumenga arabihevye alors que ibari intango je vraiment umbwiye ati iki kintu ni kibi
sinihutira kuraba ivyo gushavura cyane ngo nshirisha imbere, ahubwo jikino ndaraba nkavuga nti none ko iki kintu yambwiye ko ari kibi, ahantu ari kibi ni hehe, nkaca ngerageza kuja gukosora kugira ngo ubukurikira cenza nagize amelioration. Ni abantu benshi ro bapfira, ariko Jesse sinovuga ngo nakoresheje ubuhinga burebure, uretse ko nabikunze nkagira discipline mu kazi. Gushika no munsi Jesse ntinyu umuntu ambwira ati iki gikorwa ni kibi kirabisho ya je nanka gusujya mu ntambwi yanka ibintu akavyanka uko nyene atarezo, no kuvuga jo mpaye rezo kambwira ati iki kintu hano wadekonye gutya na gutya ca ndavyiga ko hanyuma nkaca ngira amelioration mu nyuma. Yes, ni Arnovich ati sininyo umuntu ankritika, ariko nanyegera ambwira ati aha naha ndabona hari utunenge, maze meze ndadukosora ibintu bigende neza. Uno munsi uri muri label ya Master Music isanzwe irongowe n'uwitwa Ngendakumana Armel Chabel, Marielle abenshi bazi ku izina rya Masterland. Novuga yuko Masterland yakubereye nk'umuvyeyi mu muziki, kuko kuvuga itangura nyuma yo kugira ingorane n'aba producer bagiye batandukanye ku ndirimbo yawe ya mbere, Masterland aragufashe mu mugongo. Gushika no munsi uracakorana nawe, uri muri label yiwe, muri tour mwise Gonga tour, mwahereye mu ntara usanzwe uvukamwo, intara ya Rumonge, mugenda mu Kayanza n'izindi ntara zigiye zitandukanye. Ndashaka duhere mu ntara ya Rumonge, ni wanyu ni usanzwe uvuka, abantu bakwakiriye gute? Ishusho rya Arnovich mu ntara ya Rumonge rimeze gute? Bon, jewe muhira n'ukuri ndabashimira cyane, kuko novuga yuko ata muntu yoza ankanga muhira, ico vraiment no cemeza 100%, kuko uravye mu biteramo vyose bimaze kuhabera, nkaraba ukuntu banyakira, nkaraba wanashaka n'ubutegetsi ukuntu bumfata, nukuri je ndemeza 100% ko muhira mfashwe neza cyane. Ariko kurundi ruhande biravugwa yuko imuhiri wanyu, ndavuga mu ntara ya Rumonge, hashobora kuba hari abantu bapinga tala Arnovich, bimwe mu bituma agiye no mu mahigano Arnovich atayatahukana. Ivyo birabaho kandi birahari, kuko nta muntu akundwa na bose, kandi ikindi naco uyu munsi nibakubona uteye imbere, nabajya bahora bagufasha kugira ngo utere imbere, baca batangura kubona kuri kurabarengako. Hari ibintu vyara bivugwa kare, ni juste ndi mu ntango nkitangura nkifise gushika ku ndirimbo warawutwaye, ari abaririmbyi bagenzanje bavuga ngo kuko Apolline hawezi kuyika mjini. N'indirimbo zarasohotse, indirimbo zirasohoka baramvuga, mugabo wana ko je ngo mbandanya ico nkora gusa sindabishora, kuko nta mwanya no bihereza. Ariko kandi je bamfashe neza, public imfashe neza, abantu abakuze n'abana, no tanga uburorero bumwe ngira bahora babona difference yo hari ibiteramo biteguwe n'abantu bo muhira, ndi ngake bashobora kwitabirwa n'abantu bakuze, mugabo ibiteramo vy'iwacu abantu bakuze baraza, nuko babona ibikorwa, nuko babona indero, nuko babona ko ndi ku kivi ndiko ndakora. Yes, nuko babona indero, nuko babona ndi ku kivi ndiko ndakora. Mumaze kuzunguruka intara nyinshi muri Gonga tour, ndashaka gushika ino saho umbwire ni ya intara wagiye mukavuga ati wow fantastic, kuva nagakora ibiteramo iyi ni ya mbere. Tubwire ni chat ni gituma uvuga ko iyo ntara ari ya mbere. Bon, novuga aho tumaze guca hose, duhereye mu Kayanza, naragiye gukorayo igihe kimwe, haraciye iminsi ndabona ukuntu bamfashe. Ubu muri Gonga tour naho nukuri je novuga ko bantangaje, kuko abantu baje nukuri no kwemeza ibice nka 90% abantu barashaka gusubira mu indirimbo presque wanje zose. Hanyuma Ingozi baratugariye, ntitwari bwashikirwe jewe n'abandi ba Masterland n'abandi, mugabo abantu bari bahari nabo nyene, nizera neza ko igihe nzoshobora guperforming Ingozi ariho nzoshobora kubibona neza. Hanyuma nukuri Gitega hoho tuvuge ko ariyo ntara ya mbere. Bon, sinovuga ngo niyo ya mbere, kuko ntituraheza deja gushika ino sa. Bon, ariko gushika ubu novuga ko ari intara nkuyemo mu Rumonge, nukuri novuga ko Gitega yaba ya mbere.
Wow, Gitega yabaye ya mbere kuri Arnovich. Ku ruhande rwa Masterland nawe nyene avuga yuko ari intara ya Gitega, avuga yuko mu masondaje bagiye baragira arico giteramo ca mbere cashoye kuronka abantu benshi mu biteramo vy'abaririmbyi bose bamaze gukora muri iyo ntara ya Gitega neza na neza ahitwa ku Ngoma. Uno munsi Arnovich asohoye indirimbo yitwa ni Cookie, ari kumwe n'umuririmbyi w'umurundi ariko asanzwe aba Atlanta. Gura n'ujya muririmbyi byagenze gute, uyo muririmbyi ninde, kubera kigusora irya ndirimbo? Bon, bwa mbere na mbere bwo burya hari umuntu yavuze ngo umuhanuzi wabo ntiyemegwa. Novuga neza ko hari abantu babona ibikorwa ndiko ndakora, kandi ndabishimira Imana, nkashimira n'amamedia yose abimfashamwe muri rusangi. Uriya muririmbyi yarabaye muri Tanzania imbere yuko aja kuba hanze Buraya muri Atlanta. Twarabana, sinavyibuka, sinamwibuka, sinandaramuzi. Bo mugabo akankurikirana indirimbo nagenda soro uko zagiye zisohoka, akankurikirana mu nyuma niho yateba arambwira ati mani je ndakunda umuntu aririmba nk'abanyarwanda, ati mu Burundi niwe mbona wenyine ubishobora, ati ndagusavye tuganire kuri iki kintu dushe gukorana collab jewe nawe. Bon, comme rero nanje muri vision yanje mfise ndashaka yuko negera diaspora cyane gose cyane, ndamuha umwanya turaganira, numva n'umuntu afite ivyumviro vyiza, hanyuma acaramproposa mbere narambwira ati jewe reka niyumvire mfata iciyumviro, hanyuma wozo cugira recording uri hiyo, hanyuma ibintu vya clip video uzoza tubikorera ino. Bon, mugabo rero kubera ibintu vya corona vyaciye bihaca, turarindira ko bihagarara, turabura, niko kuvuga duti ntitwoyirindiriza igihe kinini, reka tube turayisohora, hanyuma nitwafata izindi gahunda zo kuvuga ati twogira ukaza ugakorera ino zocuza dukore. Bisigura yuko ikiza ca coronavirus COVID-19 kuri Arnovich cabaye nk'umwansi kuko camubujije voyage ya mbere yo guseruka agiye gukora video. Ya mu bisanzwe nari ndabikaniye, kandi cari ikintu novuga kuri jewe ko cari c'amateka, kuko deja sindasohoka Afrika ngo ngiye hanze gukora. Cari kuba ikintu ciza kuri jewe no ku gihugu no kubaririmbyi bagenzi banje, kuko antoka jewe ndinze seruka, hari abandi bakuru banje baca baba identifier biciye muri jewe, ariko ntaco reka tubirindire kuko dufise projet itari nto, dushaka no kuzokora ikindi gikorwa vuba haza kugira ngo dukomeze ubwo bucuti, jewe nshobore kuboneka cyane muri diaspora, kandi nawe Kedi ashobore kuboneka hano mu Burundi cyane. Yes, kumbure hari abantu bariko baradukurikirana bataragira amahirwe yo kumviriza iyo ndirimbo, ndashaka ufata umwanya mwiza umenyekanisha iyo ndirimbo wakoranye na Kadi Simba. Ku ndirimbo ni Cookie, ni indirimbo navuga d'abord iri kuri account ya Kedi. Kedi wandika K mu Kirundi nyene, hanyuma A D zibiri na Y, featuring Arnovich, hanyuma donc iri kuri account ya Kedi. Hanyuma ikindi novuga ku ndirimbo ni indirimbo ifite amasanamu meza cyane na script nziza, kandi ni indirimbo novuga ko yatwaye uburyo butari buke. Deja la fois parce tuvuga navye ko bwababa mu bihumbi 4 vy'amadolari. Aho nturashira ku buryo bwo ngaha twakoresha mu gushutinga nyene n'ibindi bisanzwe kugira ngo indirimbo ishobore kuja habona. Rero turashimira Imana ko indirimbo birahagaragara, kandi ku bantu bariko barayikurikirana amaze kuyiraba nukuri nta ma dislike menshi turabona, amenshi n'ama like. Nuko nico nshaka kuvuga. Yes, nuko indirimbo iri kuri account ya YouTube ya Kedi, ni KADD hamana Y, featuring Arnovich. Arnovich murarizi ingene yandikwa. Murakoze indirimbo isohotse ifise n'amasanamu meza. Ni indirimbo ni nziza yakorewe muri Master Music ogwa na FIG The Hitmaker. Ndashaka tongaruke kuri ico kintu ca collab. So muririmbyi wa mbere mu kwanya collab uramaze gukora n'abatari bake. Gukora na collab na Arnovich bisabiki, bisaba uburyo bungana gute canke mu bikora muri bwa rukundo canke muri bwa bumwe? Bon, je gukorana na jewe ngaruke gato kuri ico kibazo. Kadi mwavuganye gute kugira ngo mushobore gukorana collab? Yarashoye kumuhemba nimba yahemvye Arnovich, yamuhemvye amahera ngana gute mu gihe uno musi atari hano mu gihugu c'u Burundi? Bon, icambere ni kimwe nakubwira, iyo ukora igikorwa ushiraho target, mu bisanzwe
je nk'umuririmbyi mugenzi wanje simbona kumenga no murihisha amahera, ahubwo gusa hari ibindi bintu bisumba amahera ndakoblija kugira ngo ya mahera igikorwa gisoge kimeze neza kandi na ya mahera dushobore no kuyagarukana bishoboka. Je mu bisanzwe uriya Kadi nta bintu birebire twavuganye, gusa naramubwiye ubwa mbere naramubwiye ko indirimbo itegerezwa gukorerwa muri Master Music, ico ni cambere. Ikigira kabiri naramubwiye ko indirimbo itegerezwa gusohokana na video, hanyuma ibindi nibisanzwe vyerekeye promotion nibiki nawe kuko abafise amatarget yiwe murabifashanya, hanyuma nyene n'utundi tuntu interne ntashobora kuvugira hano kuri media kugira ngo bon umuntu yokora amasanamu ya $4000 areke guhemba umu artiste. Bon yego ariko nta novuga gusa neza na neza mu byo twaganiriye neza kuko nawe n'umuntu asanzwe akuze abazi impamvu gutoya impamvu kubona kuri kuragaragara cyane akabona ko mwokorana igikorwa ciza nuko ababona inguvu nawe buri kurakoresha nurumva nawe ategerezwa kugira. Yes, kumbura akabazo k'amatsiko ari nako kanyuma hagati ya Kadi na Snowkey ninde yahembye amahera menshi Arnovich? Bona agenda bivuga waravuze ko Snowkey yatanze inoti kwiye kabisa. Snowkey kudo shapo ariko Kadi ntiyari bwazi. Bon Snowkey yamaye amarundi mugabo Kadi yatanze $1 mari. Watanze $1 niwe menshi. Yego vraiment ni menshi cyane Kadi yamaye amahera atari make. Asante sana kuba wemeye gukorana nanje kuri Ami Pro Show, ariko tekera ubutumwa kumbure media ndavuga amasamirizi ndavuga ama TV online uno musi kuko ni menshi cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Nk'umu artist ni yahe nyungu y'ama TV online canke ama TV online nigiki akora kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere? Ko kuno musi ama TV online turayishimiye nk'aba artiste yo kadushikana kure. Ego bon dico no vuga ama TV online ariko arakora kandi ariko akora ibintu bishimishije, uretse ko n'abavyonzi barimwo bazanye ne ugasanga bariko batukisha abanyamuziki muri rusangi, ugasanga banashaka babakoresha ama emission atari meza, abantu bakuze badashaka kumviriza, wanashaka n'abajene badashaka kumviriza kuko usanga harimo ibitera soni bimwe ariko kudo chapeau kuma TV mwamwe n'ama media bazi ico bakora, surtout bafise experience mu bintu baba ariko barakora, no kubashimira bakomereze ngaho. Wanashaka tutibagiye aba DJ twamatwe turabivuga bakomeze kuvuza umuziki w'abarundi kuko natwe abarundi turashoboye, kuko bijya by'abanyamahanga baza gukundisha abanyamahanga ngaha nibaza yuko ari iwabo batatuvuza, nibaza yuko bogerageza bakavuza indundi ku bice byinshi mu nabo hanze bakabavuza kameme bike kugira ngo umuziki wacu Burundi utere imbere. Asante sana, murakoze cyane.